Bakunzi b'isamirizi y'ivyiza vy'u Burundi ikaba nimbonesha kure ikorera ku buhinga bwa none RTBB turabahaye ikaze muri kumwe dukurikirana kuri micro muri kumwe na Alexis nimubona nayo kuri kamera ni Deborah Ntakisumba. Uno musi rero tubafitiye igishasha nawe ikindi murabona inyuma yacu hari canke hirya no hino murabona abantu baje bambaye umwambaro wiharije aha naho akaba ari mu ntara ya Karusi nkuko mubibona hariya ku cibutso tukaba turi ku mugwa mukuru w'intara ya Karusi. Ati none mwagiye gukora iki mbega hoho nibiki birimo ntimurambirwe ni gatonyi gusa tubereke umutumire wacu atubwire karibu nyakubahwa. Nimpore yameze neza kabisa aduza kacu yameze neza kabisa turashima murashima mwoshora kutwidondora bo nta kibazo mwitwa bande mwitwa Aroni bimenya imana mwambaye umupira urimwo Bene Samuragwa mwamujeje ki muri Bene Samuragwa jewe ndi umunyamabanga mukuru w'uwo muryango wa Bene Samuragwa mu Burundi. Bakunzi b'isamirizi RTBB isamirana kuri 92 n'ibice bitandatu mu kiyaya Cimbo. Ubu rero mumva ko twagiye mu ntara ya Karusi turi kumwe na Bene Samuragwa aho baje ino mu ntara ya Karusi. Mbega Bene Samuragwa woshobora kutubwira mu majambo make Bene Samuragwa ni bande bakora iki? Bene Samuragwa n'abarundi kazi bari mu moko yose mu ntara zose mu makomine yose kandi bakaba bari no kwisi yose. Ego mbega Bene Samuragwa uwo Samuragwa muvuga ninde mukora ibiki none ibikorwa byanyu? Samuragwa tuvuga ni yeri cyubahiro mukuru w'igihugu cyacu hama tukaba tumushikikiza ibikorwa ni kuvuga yuko turagenda tugakora ibikorwa mu ntara zose aho dusanze bariko barakora turakora kugira ngo dushigikize leta yiwe leta nkozi leta mvye leta nzenzi tushigikize ibikorwa hadashoboye gushika twebwe abenewe duce tuhashika. Ego muravyumva rero ni Bene Samuragwa abashigikiza ibikorwa umukuru wacu w'igihugu cacu cy'u Burundi Varisito Ndayishimiye akaba aribo bita Bene Samuragwa. Rero insamirizi yanyu RTBB ikaba nimbonesha kure ikorera ku buhinga bwa none yashatse kumenya rero igituma baje ngaha mu ntara ya Karusi. Mbega kweri ki mutagiye Igitega mutagiye handi mutagiye Bujumbura mutagiye mu Cibitoke mbega kweri ki mwashitse ngaha anye mu Karusi? Twebwe nagomba ndakubwiye yuko iyi atari ntara ya mbere tugendeye canke tugiye gushigikiza ibikorwa. Iyi ntara igira 13 aho suvuze za Gitega twaragiyeyo za Kayanza za Ngozi za Kirundo za Muyinga Bujumbura Cibitoke Rumonge Makamba za Rutana n'ahandi. No musi rero hari haramukiwe na ntara ya Karusi ubwo nayo tushigikize ibikorwa nkuko n'ahandi twama tugenda dushigikira. Hanyuma ikindi naco urabona ko ngaha ku mupira ariko ko ifoto ya nyenyicubaro Samuragwa wacu akaba ni foto ya sokuru wacu Petero nkuru nziza bari kumwe ni kuvuga yuko twebwe ikindi dukora muri Bene Samuragwa turagendera iragi ryanye n'icubahiro nyakwigendera Petero nkuru nziza imboneza yamaho mu gukunda no kuzirikana igihugu no mu kugikundisha beneco. Muri ivyo rero yarakunda kwitaho imfuvyi abapfakazi abageze mu zabukuru akabafasha canke akabatunga. Na twebwe rero Bene Samuragwa turafata iyo mu ntara tuba twagiye tugenda twitwaje isima igiseke c'isima tukagenda twitwajije kandi n'ivyo kurya dushirira abantu aho nikora canke abageze mu zabukuru canke abagwariye mu bitaro mu ntumbero yo kubandanya tugendera iragi twasigiwe na sokuru wacu Petero nkuru nziza kugira ngo tubandanye igihugu cacu tugikunda tugikorera tukizirikana tugitura amaboko n'umutima dukoresheje ibikorwa bivuga apana amajambo. Ego murumva rero bakunzi b'insamirizi vyiza vy'u Burundi RTBB murashobora gukanda subscribe kuri YouTube canke ishene yacu iri kuri Facebook Instagram mugira radio televiziyo Burundi bwiza mukaca mugikurikirana ibiganiro vyacu. None akabazo kanyuma gatonyi imbere ko dukurikirana ibino bikorwa hano mu ntara ya Karusi mbega mu ntara ya Karusi mwayitoye gute mwarizanye vyagenze gute canke muraraba ku rutonde para alphabet sinzi ingene mu vyumva nkuko bigenda twebwe umuryango wa Bene Samuragwa
kugira tugende mu ntara ni buramatare cyangwa ni guverineri adutumako ati murazoza kumfasha ariko kwa intara yashize imbere yateguye murazoza kudufasha agaca rero aturungikira ikete amaze kuri turungikira rero abene Samuragwa kuko turi mu makomine yose twaya twitegura kuzoza kushigikiza ibikorwa iyo ntara ibiriko irarangura nico gituma rero nk'ubu mwatubonye nk'ubu twa dufise ikete ridutumira kuza muri bino bikorwa vy'itariki 15 ahanyene ku mugwa mukuru w'intara ya Karusi aho bariko barubaka ikibuga c'umupira w'amaguru shaka ijambere. Mbega none abantu bose ko tubona baza bava mu mihingo itandukanye babuzana bava ruguru abaje epfo tukabona bariko bararamukanya bambaye imipira imeze neza ibona imeze neza bacikeye mu maso mbega baba bava mu ntara zingaha abantu bari ngaha anye aba baje bava mu ntara zose zigize uburundi uko ari 18 kuko nakubwiye yuko abene Samuragwa n'umuryango ukorera ku bingangurukana bumenyi wiyemeje gushikikiza ibikorwa leta mvyeyi leta nkozi no kugendera iragi rya sokuru wacu Petero nkuru nziza. Ego reka tugushimire cyane muvukanyi Alone gushikaba uri umunyamabanga ku rwego rw'igihugu wo mu muryango Bene Samuragwa tumaze dukurikirane ibikorwa ingene biriko biragenda radio televiziyo Burundi bwiza mubandanye muri kumwe namwe mwene Samuragwa ari karatubona nawe nyene kanda subscribe tubandanye duteza imbere igihugu cyacu natwe turi kumwe namwe tubararira ibyiza by'intara ya Karusi niturashobora kuronka ushobora kubitubwira mbega Karusi intara imereye tumbereye hehe nitwaro nk'umuntu abashobora kubiduha turaza kubaha ijambo kugira ngo namwe aho muri hose mu mihingo yose y'isi haba muri za Amerika za Zambia mwese turabatasha mube kumwe nacu mubandanye mwinovora ibiganiro byacu turagushimiye nawe murakoze cyane Imana iguhezagire cyane amen ciao ciao Radio Television RTBB ni byiza by'Uburundi bwiza